Ndabaramukije kandi aho muherereye hose bakunzi ba Rutwitsi Fivo TV, ko musanzwe mubizi muri abakunzi bacu, turabakunda cyane, tubagezaho amakuru aba agezweho muri football eka no mu muziki. Ndabibutsa gukanda subscribe cyangwa sabone ku rubuga rwacu rwa YouTube channel kugira uze uraronka amakuru ari ku gihe bitakugoye. Uyu munsi ndabafitiye amakuru avugwa impamvu abakinyi benshi bakunda bain froid. Bain froid ni ahantu haba hari amazi akanye cyane, bayashira nko mu kintu umukinyi akajamwo akamaramwo nk'iminota runaka. Ni amazi aba akanye cyane, ariko ayo mazi arakunda gufasha abakinyi benshi, kuko abakinyi benshi barakunda kujamwo bakamaramwo umwanya munini. Ayo mazi rero ikintu ca mbere afasha, ayo mazi ikintu ca mbere afasha ngaratera morale, agatuma umuntu agira ivyishimo vyinshi mu mubiri wiwe n'umutwe wiwe ugatuza. Ikindi ca kabiri nuko agorora imitsi iba yizinze, canke agatuma imitsi itembereza amaraso neza, aratuma n'amaraso asirikira mu mubiri neza, amaraso atembera mu mubiri kubw'ayo mazi aba akanye cane. Aragabanya n'ububabare, kenshi abakinyi bakunda kuyajamwo mu gihe urabona hariho ukuntu usanga bababaye baguye hasi, ariko baca bayajamwo kugira abagabanirize ububabare bw'ivyo baba bakoze. Hari igihe nk'umukinyi bamutera tackle akagwa hasi, benshi twibaza yuko bataba bababaye, ariko burya harya kubera amaraso yabo aba agishushe bavyumva ari uko urukino rwaheze. Niyo mpamvu abakinyi benshi iyo barangije urukino baca baja muri iyo bain froid. Ikindi naco aratuma arongereza ukwiyumvira k'umuntu, bigatuma yiyumvira neza, ubwonko bwiwe bukora neza kandi bukorera ku gihe, akiyumvira neza cane. Ni abakinyi benshi bakunda bain froid, aho benshi iyo bahejeje gukina urukino rwabo benshi birukira kuyajamwo, kuko ngo biratuma biyumvira cane cane. Abantu bayikunda cane ni abakinyi ba rurangiranwa kw'isi. Iyo bain froid rero nabahamagarira kuza murayijamwo, kwanza muri ino Afrika yacu, muri buno Burundi bwacu sinzi yuko hari ahantu woyikura, gusa nawe ushaka kubigira urashobora gushira amazi muri frigo agakanya cane, mu nyuma ukaza kuyasuka nko mu base ugashiramwo amaguru, kuko ayo mazi arafasha cane. Kenshi abanyeshuri nibo bakunda kubikoresha mu gihe abanyeshuri baba bariko bariga nko mw'ijoro, barakunda gushiramwo ukaza wumva ngo naraje amaguru mu ndobo. Kandi murazi yuko amazi yo mu Burundi akanye cane, naho utokwigura yashira muri frigo ubwayo yonyene usanga akanye. Rero nk'abakinyi bo mu Burundi bariko baranyumviriza, nabo nobahamagarira kuza baraja mw'ayo mazi, kuko biratuma irya mitsi yabo igororoka, amaraso atembera neza, kandi biranafasha no kwiyumvira nk'umukinyi, ukiyumvira ivyo uza gukora mu kibuga. Iyo bain froid rero murumva ni nziza kabisa, je nanje nayemeye. Nanje haba ndi umukinyi ntogenda ndabigira, ariko gusa naho nari umukinyi nzoza ndabigira. Ndangije ndabasaba gukanda subscribe canke sabone kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube channel Rutwitsi Fivo TV.
ndabahamagarira no kuza mubagira partage kwa ano mavideo yacu, mukanda na like, eka mukomeza no kudutera intege ku mavideo tuba twasizeko. Murakoze.